Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'imiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu himwe rudinde Isange TV, ishene bashikiriza amakuru n'imiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba ikaze mu makuru yacu uyo kuri iyi saha, akaba ari amakuru na cane rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha muri politike y'u Burundi, turabira hamwe kubijanye n'amakuru ariko aravugwa kubijanye na kudeta mu Burundi, ndetse turabira hamwe intahe y'uburyo aba generali ndetse n'abakoloneli bateguye umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu. Reka duherere ku nkuru igira ati kahise kudeta yo kuwa mbere ukwezi kwa 11 muri 76 umuzo wa perezida Jean Baptiste Bagaza ku butegetsi. Mu gitondo cyo kuwa mbere mu nyonyo muri 76 intwaro ya Lieutenant General Michel Michel Micombero yaratembagajwe n'umugwi w'intwazangabo 30 zari zihurikiye mu urwego bise Conseil Supreme Révolutionnaire CSL. Urwo rwego rwari rurongowe n'icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare intwazangabo y'imyaka 30 Colonel Jean Baptiste Bagaza, ari nawe kandi yaciye yimikwa nk'umukuru w'igihugu kuva kuwa 10 munyonyo muri 76. Imyaka 49 irarumanye iyo mpinduka ikomeye hibaye mu mateka y'u Burundi. Mu nkuru twabahaye mu mwaka uheze twarashimikiye ku bikorwa by'iterambere byaranze intwari ya perezida Jean Baptiste Bagaza. Mu nkuru y'uno munsi rero tuza gushimikira ku nteguro itangaje y'iyo kudeta cyangwa se y'iyo kudeta mu rurimi rw'igifaransa. Abasirikare barakuntumye kwigenekerezo rya mbere mu nyonyo muri 76 ntiwari umunsi w'akazi. Uwa mbere mu nyonyo mu Burundi harahimbazwa umunsi mukuru w'abaranda bose bizwi nka Toussaint muri rurimi rw'igifaransa. Perezida Michel Micombero yari ku kirimba niho ico gitondo kandi umukuru wa batayo de parachutiste ari nayo kambi yacungera umukuru w'igihugu Colonel Silveri Nzohabonayo yashika ku kirimba. Colonel Nzohabonayo yari umwizigirwa akaba ndetse n'inshuti ya hafi y'umukuru w'igihugu, yari kandi asanzwe yinjira ku kirimba uko abishatse. Perezida Michel Micombero aramwakira. Colonel Nzohabonayo amumenyesha ko abasirikare bahejeje kumubogoza kandi ko ngo bamumutumye ategerezwa kugenda amujanye. Perezida Michel Micombero ntiyagoranye cyane, ahubwo yasabye ngo ashimitse ko atamaraso yoseseka kubera we aca abuza abamucungera bose kutarasana n'abari bahejeje kumutembagaza. Ni gutyo kandi perezida Michel Micombero yasohotse ikirimba atarusoro na rumwe ruvuze. Hafi y'ikirimba ingabo zirongowe na Colonel ba Jean Baptiste Bagaza zari zigavye kugira ngo perezida Michel Micombero ananye zice zinjira kugwana. Amaze kwemera gusohoka atagoranye, perezida Michel Micombero yaciye ajanwa gupfungirwa mu ntara ya Ngozi. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Ndabemeye nawe nyene yarafashwe uwo munsi acajanwa gupfungirwa mw'ibero ry'Ibururi. Mu gihugu ubwoba bwari nk'uko amakuru n'ubundi habitomora. Mu gihugu ubwoba bwari bwinshi, abanyagihugu bazindutse bumva iradiyo y'igihugu itavuga uko yahora. Ico gihe kandi yabayita voix de la révolution canke ijwi rya revolution. Iradiyo yari imwe mu gihugu, hanyuma hacamwo imiziki itagira amajambo
musique classique ndetse n'izindi ndirimbo z'imiziki ya gisirikare. Ntawabaza uwundi icabaye kuko amatelefone yari yaciwe. Mu gisagara ca Bujumbura abasirikare bari bafashe ibibanza bihambaye nk'ibanki nkuru y'igihugu, iradiyo y'igihugu, ikibuga c'indege ndetse n'ibindi bibanza bihambaye. Hari haciye kandi imyaka 4 gusa habaye urwimo rwo muri 72 abarundi batekewe n'ubwoba ko ibara ryoba risubiriye kugwa. Perezida Michel Micombero amaze gufatwa mw'iradiyo hari icahindutse uko haciye hakanya haza harumvikana itangazo ry'ihumure ryasaba abantu kuguma mu mihana yabo. Yamara aho guhumura bagumye bahagarika umutima bibaza icabaye. Bamwe bakibwira ko igihugu coba catewe, abandi bakibaza nimba Perezida Michel Micombero yoba yagwaye n'ibindi vyinshi. Isaha 12 z'umugoroba niho humvikana ijwi rikaze rya Komanda Laurent Ndabaneze ritangaza ko Michel Micombero abogojwe mu mabanga yose y'igihugu, ko ibwirizwa shingiro rihagaritswe, ko leta yahora ikuwe, ko kandi abasirikare bafashe ingingo yo kugarukira igihugu cari kigeze ahatemba. Mbere ngo bashizeho Conseil Supreme Revolutionnaire irongoye igihugu. Ico gihe abarundi bariruhukije, ariko kandi abagumana ikibazo co kumenya uwuramutswa igihugu uwo ari we. Vyatwaye hafi imisi 10 ata mukuru w'igihugu arashirwaho. Imyaka 2 ya nyuma y'intwari ya Perezida Michel Micombero yari itekanye muri 74 gushika 76. Perezida Michel Micombero yatembagajwe asigaje iminsi 28 gusa ngo ahimbaze imyaka 10 yari amaze ku butegetsi. Imiteguro yari ikomeye, perezida ntaco yari yinona. Mu gihugu hose hamuvyina nka maza yazanye amajambere. Hari kandi haciye imyaka 2 gusa atoje ibwirizwa shingiro ryamuha gutwara iyindi myaka 7 gushika muri 81. We kandi yari yatowe ku majwi 99.99% kw'ijana. Mu gisirikare yari yisangije ipeti rya Lieutenant General. Imigwi yose yikeka ko yashobora kumutembagaza yari yayinumije. Abantu bose baratinya perezida. Yari kandi azi ko bitorokunda ko imigwi itandukanye yikumvikana ngo imukure. Kumbure kandi yari gutinya gukurwa n'abasirikare zimwe mu ntwazangabo zari zivuye kwiga mu Bubiligi, ndetse na zimwe mu cabwenge bari bagirijwe umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 69. Barafatwa baricwa, abandi basirikare ndetse n'icabwenge bari bishwe muri 72. Kumbure kandi yari kwikeka abasirikare n'icabwenge bava imuramvya no mwijenda. Abo nabo kandi yari yabafashe abatari bake muri 71 bagirizwa nabo nyene ko bashaka gutembagaza ubutegetsi, barapfungwa mbere banahabwa igihano co kwicwa. Imana irakinga. Makungu harasemerera babaha gupfungwa ubuzima bwose. Kumbure yari kwikeka abashigikiye intwaro ya Cami. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yari yamaze kwicwa muri 72. Umwami Mwambutsa yari agwariye mu Busuwisi. Abaganwa bakomeye yari yarabapfunze, abandi yarabangaje, ntawe ari kuvyura umutwe. Igisirikare co mukuye cari mu minwe b'abanyaburiri. Ahanini amakomine 2 niyo yaboneka akomeye cane. Ku ruhande rumwe abava mu Rutovu, ku rundi ruhande abava Imatana. Bari begeranye n'abava Ivyanda. Abo nabo nyene yari yaraciyemwo imigwi ku buryo
nabo bari binobana. Mu minsi ya nyuma hari kandi amakuru yoba yarashikiriye Perezida Michel Micombero ko umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare General Major Thomas Ndabemeye yoba yariko arategura kudeta. Nta gaciro kanini yoba yarahaye ayo makuru, ariko aca yoba yaratumye icegera c'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare Colonel Jean Baptiste Bagaza ko uyo mucungira Thomas Ndabemeye ntiyamenye ko atumye uwariko arayitegura vy'ukuri. Colonel Jean Baptiste Bagaza nawe ndetse n'abagenzi be batahuye nyabuna ko hageze ku unyarutsa umugambi wabo kugira ngo Colonel General Ndabemeye ntabatange. Intwazangabo iciye ubwenge kandi ivuga make cyane. Muri iyo myaka byari bigoye cyane kumenya ko hari ico Colonel ariko arategura. Yari afise imyaka 30, hari haciye kandi imyaka 5 gusa avuye kwiga mu Bubiligi muri 71, aho yari yize ivyigwa bya sociology. Ni ukuvuga ko yari yatashe afise imyaka 25 gusa. Yashitse afise ipeti rya kapiteni, ariko mu myaka 5 gusa yari yamaze kuba Colonel, anaba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Colonel Jean Baptiste Bagaza yaboneka nk'umwizigirwa wa Petero Perezida Michel Micombero, ariko kandi benshi babifata ko ari kubera bava hamwe mu Rutovu. Abamuzi ico gihe bavuga ko yavuga make cane, yakunda kandi kuba ariko arasoma ibitabo n'ibinyamakuru byo hanze. Hari umutegetsi w'ipeta rya Lieutenant Colonel yoba yigeze kunamukubita ikofe akiri kapiteni, amukubita amukengera. Uwo muntu yarabyishuye bidasanzwe ku ntwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza. Ikindi abantu bamwibukira ko muri iyo myaka nuko Colonel Bagaza yakunda gutembera mu gihugu cose, akaza arabaza ibintu bikorerwa mu nzego zitandukanye, akabaza ndetse ibibazo bafise n'umuti bibaza wavyo. Ico gihe kandi abantu ntibatahura ingene yubahuka kuja kuganiriza abantu bato bato, aho afatiye ubutegetsi niho bose batahuye ko bwa bundi ngo yariko yitegurira gutwara igihugu. Ni ukuvuga ko yashitse ku butegetsi yariteguye neza, azi aho kigwaye hose. Integuro itangaje. Ikosa rikomeye cyane rya Perezida Michel Micombero ryabaye iryo kwibaza ko intwazangabo zo mu Rutovu n'iz'imatana zitagira aho zihurira ngo zipange umugambi wo kumukura. Hari kandi intwazangabo zibiri ziciye ubwenge zari zavuye mu mashuri mu Bubiligi mu ntango ya za 70, ziza zapanze ibizokurikira. Yari Jean Baptiste Bagaza wo mu Rutovu ndetse na Edouard Nzambimana w'imatana. Baje baramaze gupanga ko bageze mu gihugu atawuzobonana bari kumwe, bari kandi bafise intumwa bacaho kugira ngo bahanahane amakuru. Bagaza yateye akomera mu gisirikare. Edouard Nzambimana we ashirwa muri leta araba umushikiranganje kugira ngo bamwigize kure y'abasoda. Ingene bubatse kudeta yabo byari ibintu bitangaje cyane. Umwe wese yaba afise abantu bake yizeye ashobora kuvugisha, hanyuma baratora akagwi gato ngo k'abasivile baza baratuma ku bantu. Umuntu babona ko bazokenera banurera uwo babaza ko iyo mushikira, akamubaza uko abona ibintu, bakamubaza ko ashigikira ko haba impinduka y'ubutegetsi. Umaze kubemerera, intumwa yaca igusaba kugumya iryo banga, mbere ngo nibyo uvuze ko atavyo wojamwo kubera ubwoba. Aho nyene iyo ntumwa yagusaba ko utocira amate. Abo bose ntibabwirwa abariko barategura iyo kudeta, nta n'inkuru bigera basubira kumva. Umuntu yaramara amezi n'amezi atana kimwe asubiriye kumva, ariko kandi akaba azi ko hariho ikintu kiriko kirategurwa. Ni n'uwari kumenya ibanga
nta kinini yari kuba azi wakiretse kuvuga ubwo baganiriye gusa. Ariko kandi Bagaza nawe n'abasa na bagenzi we bo bari bafise urutonde rwose rw'abantu bashigikiye kudeta n'ico bazofasha. Ikindi kandi ngo bo barashoboye gushikira abantu bo mu mihingo yose y'igihugu bakoresheje ubwo buhinga bw'ibanga rikomeye. Uwo mutima w'ibanga ni naho kandi watumye Perezida Michel Micombero ubwiwe yiyegereza abariko bategura kumutembagaza, abaha inguvu atazi ibyo barimwo. Ikindi gihambaye cabayemwo ni ingene Bagaza ndetse na Nzambimana bamenye gutora intwazangabo zifise inguvu ku basirikare, ndetse na cane Colonel Siliveri Nzohabonayo yatwara ikambi icungera umukuru w'igihugu, akaba ndetse n'inshuti yiwe ko ya hafi. Mu bisanzwe Perezida ntaco yari yasigaranye, nkeka ari nayo mpamvu yasabye ko abamucungera batogerageza kugwana. Urugero rw'abari bamuhindutse nirwo rwari umutima w'ubutegetsi. Umukuru w'igihugu ninde? Hari ubwenge Koloneli Jean Baptiste Bagaza yarushije bagenzi we? Ntiyigeze abereka ko ari we akeneye gutwara. Mu byo bateguranye yaraberetse ko umukuru w'igihugu bazomwumvikanako, kanatsinda bamaze gukura Perezida Michel Micombero bamaze iminsi 10 yose batagira umukuru w'igihugu. Bafatiye ku mabanga mu gisirikare, Bagaza niwe yari mukuru kubera yari icegera c'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare. Bafatiye ku mapeti, Colonel Siliveri Nzohabonayo niwe yari afise uburambe mw'ipete rigiyeho hejuru. Bafatiye kandi ku kumenya amabanga ya leta, Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana niwe yari amaze imyaka ari umushikiranganje. Bagaza yabumvishije ko bazotwarira hamwe bose, nuko we aba umukuru w'igihugu, Edouard Nzambimana aba umushikiranganje wa mbere, Siliveri Nzobohanayo ahabwa kurongora ibiro bikuru by'igisirikare. Inyuma y'imyaka mike cyane, Perezida Jean Baptiste Bagaza yari yafashe byose mu minwe. Lieutenant Colonel Edouard Nzambimana yapfuye akurwa mu bushikiranganje bwa mbere muri 78, araba umushikiranganje w'iyindi myaka mikeyi, hanyuma arakurwa. Inyuma y'imyaka 5, Perezida Jean Baptiste Bagaza yari afise ubutegetsi bwose bushoboka. Intwaro ya Perezida Jean Baptiste Bagaza yahinduye ikintu byinshi cyane mu Burundi. Yubatse amabarabara nka yose ahambaye mu gihugu. Mu mwaka uheze Gervais Ndirakobuca yavuze ko yibaza ko mu gihe ca Bagaza ahantu batari bwamenye ko isima yibwa. Yubatse kandi hafi amahinguriro yose y'igihugu. Yubatse igisirikare ku rugero rudasanzwe. Yaritwararitse kandi rwose ibisata by'indero n'ubuvuzi. Ni nawe yashizeho ibitabo by'amategeko bitari bike bigenga igihugu. Ku ntwaro yiwe kandi itegeko ryarubahwa. Ikindi yakoze gihambaye kwabaye gushira imbere icabwenge mu mabanga yose y'igihugu. Uburundi bwari bwubashwe rwose no mu makungu. Biragoye kudondora cyane ibyo Perezida Bagaza yakoze. Ibitari bike byaragiye biravugwa nk'uko mu bishikirizwa. Icigwa dukuramwo, icigwa gikuru twokura mu kugene Colonel Bagaza yatembagaje intwaro ya Perezida Michel Micombero ni ingene we na bagenzi biwe biteguriye umwanya ukwiye umugambi wabo. Imyaka 5 bamenya kugumya ibanga gushika ku munota wa nyuma. Bongera kandi bamenya kuba abizigirwa b'umukuru w'igihugu, kwiha umwanya ukwiye. Byanabahaye gutembagaza intwaro mu gihe abanyagihugu bari bayihaze, naho mu mvugo umengo barayikunda. Bino bine birahambaye cyane: imyiteguro ikwiye, kugumya ibanga, kwiyegereza intwaro, no kumenya igihe kibereye mu kumenya kwitegura. Colonel Bagaza yashoboye no kuza
ubutegetsi azi neza ico aje gukora. None Perezida Bagaza we yavuye akurwa gute? Mu nkuru izokurikira tuzobaha ubuhinga Major Buyoya nawe yahavuye akoresha kugira ngo atembagaze uyu mukuru w'igihugu ariwe Jean Baptiste Bagaza. Reka mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari turabashikiriza kuri iyi saha. Sozere ngaha turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.